Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV n'umwanya tugiye kubageza ka makuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane biriko biravugwa mu bisata harimwo nka politike umutekano agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijyaniro ngaha mu gihugu c'u Burundi ndabaye kaze muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose ukari zitanu abari mu bisagara bitandukanye abadukurikirana abaherere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure mwese ndabakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi na makuru tuzagaruka cyane cyane ndiko kubiriko biravugwa mu gisata c'umutekano mbere nibiriko biravugwa kwisubirizwa ry'umushikiranganje wo gutuma tumanako amakuru yoba yasubirijwe umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje yahora ajejwe tukabibutsa ko urupfu rw'umushikiranganje rwabaye kwigenekerezo 16 ndamukizu y'umwaka wa 2026 akaba ari urupfu rwabaye giturumbuka aho abo mu nzego za leta bavuze ko umutima n'ubundi wahagaze giturumbuka gusoma matoza twabagejeje ko vyinshi cyane vyerekeranye n'urwo rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga mwanya uri imbere hari nandi makuru tuza kubageza ko arabana n'urupfu rw'uyo mushikiranganje imbere yuko tubandanya ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano mbere ntibiriko biravugwa ku makamyo 83 hapakiye ibigwanisho yo bahejeje kujabuka imbibe z'igihugu c'u Burundi yerekeza mu gihugu ca Tanzania aho agiye aherekejwe n'igisirikare ca Tanzania reka tubanze tubabwire ko umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye ku munsi w'ejo yasinye ikete rigena mu mabanga Pierre Miburu umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gutuma tumanako amakuru kariwe abayaragenwa ko barakurikirana ibikorwa vy'ubwo bushikiranganje vyifata kibanza ivyo bikaba biri mu rwandiko rwatewe ku mukono ku munsi w'ejo uheze igenekerezo ya 17 ndamukizu y'umwaka wa 2026 ibi bikaba bibaye inyuma yaho umushikiranganje Gabi Bugaga yahoraramutswe ubwo bushikiranganje itavye Imana kwigenekerezo ya 15 shiri ya 16 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 muri leta bavuga ko we yahitanywe n'isanganya gusa amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike ndetse n'abandi benshi batandukanye harimo aharanira agateka kazi na muntu yo akaba yaramaze gukora amatohoza agaragaza yuko uyu mushikiranganje yoba yarishwe yandi makuru nko nari nabivuze reka tubandanye kubiriko biravugwa mu gisata c'umutekano ku munsi w'ejo twe twabagajeje ko inkuru y'ibikamyo 83 vyemetse bigwanisho vyari biparitse ku mupaka w'igihugu c'u Burundi ndetse na Tanzania rero vya bikamyo 83 vyose bihejeje kujabuka ko bero vyinjira mu gihugu ca Tanzania mu gitondo cejo haheze igenekerezo 17 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 twari twabahaye inkuru y'amakamyo 83 yuzuye ibigwanisho yari ku mutumba wa Kinazi arindiriye ko aboneka abasirikare ba Tanzania baza kuvyakira bagaca babiherekeza abanyagihugu baho Kinazi bari bafise ubwoba bagasaba ko leta yoraba handi ibishira kure y'abanyagihugu amakuru twararanye nuko ayo makamyo yahavuye abandanya urugendo arajabuka kobero maze yakigwa n'abasuda ba Tanzania iri joro ryakeye ayo makamyo yarageza aho bita Kabanga canke Sinzaza amasoko yacaremeza kandi ko ayo makamyo agiye ku kivuko catanga nkuko twagiye turabitanga mu nkuru zo ku munsi w'Imana uheze hari ntahe y'umunyagihugu ari ikobero Utiburya rero hari ikintu mwavuze ku bikamyo vy'ibigwanisho vyinjira bivuye Tanzania mu nyuma kandi bigasubirayo bisubijeyo bya bigwanisho nyene jewe kenshi vyinjira ndabibona bikanasubira inyuma ndabibona gusa sinari bwiteho kumenya ko biba bisubiranye inyuma bya bigwanisho nyene none inkuru mwashize ko mu kanya gato gaheze nari ndiko ndayumviriza biriko birinjira nubundi muri Tanzania abiyunguruza ikobero no kuvuga kuri Burundi buhana na Tanzania babanje guhagarara kugira ngo birengane mbere gushika mu isaha 3 z'agatondo ko kuri uyu munsi ntivyari biraheza neza harya ngo ni 83 nje kuzo mbonye naho ntaharuye nibaza ko zirenga pe ikigaragara rero nuko zipaki kandi cyane ikindi nuko kandi zagarikiwe n'abasirikare be n'abapolisi nyene ibice bigaragaza ko ari ibigwanisho koko iyo hasohotse bwa butare nta basirikare baba bahagarariye ibikamyo bibutwaye kira noneho nta kabendera gatukura biba bifise mu gihe ivyiremetse ibigwanisho biba bifise ico kirango
Hari ikibazo benshi bavuga ko kitishurwa na leta y'u Burundi kigoma ari ca kindi nyene, ese ibigwanisho biriko bijanwa hehe? Ku Burundi bugura ibigwanisho, kuba Burundi bugura ibigwanisho ni ikintu gisanzwe kuko igihugu kitegerezwa kwikingira ndetse no gukingira imbibe zaco. Ikitumvikana ni impamvu Burundi buzana ibigwanisho bibwitirirwa bigaca ku kivuko ca Mombasa bikinjira Tanzania bikabandanya mu Burundi, ariko bigeze mu Burundi inyuma y'imisi mikeyi bikaca bikatishwa bigasubizwa muri Tanzania. No muri Tanzania ntibigumaho kuko bice bijanwa ku kivuko ca Tanga. Muti none rero amaherezo yavyo nayahe? Ese ninde atarekuriwe kugura ibigwanisho yoba ariko akoresha izina ry'u Burundi mu kugura ibi bigwanisho? Ni ikibazo kibazwa n'abahinga benshi batandukanye. Mu gihe mu mwaka wa 2009 byabonetse ko Burundi bwakoze ibintu nk'ibi mu kugura ibigwanisho vya FDLR, umuhari witwaje ibigwanisho ukora mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ubwo buho sivyo abatwara Burundi barimwo. Amakungu ntakure ngo gufata minenerwe kino kibazo. Ubwo runo rudandaza sirwo nyene rwatumye ibigwanisho bituritswa muri Kambaze mu ntumbero yo kunyegeza ko ibigwanisho vyinjiye mu Burundi bitashitse mu bubiko bw'igisoda cy'u Burundi. Hari amabanga tuyishurira abarundi mu minsi iri imbere. Igandagurwa ry'umushikiranganje Gabi Bugaga ryakozwe buce bino bigwanisho bisubira muri Tanzania. Ubwo ryo mu vyaritumye ntaho baharimwo kurondera ico samaza abarundi muri uyo mwanya. Niko hatanguye kuvugwa ibishobora kuba vyatumye Gabi Bugaga yicwa, ariko nuwo mukenyuro urashobora kuba urimwo kuko si ubwa mbere intwaro ya CNDD-FDD yo bikoze ikintu kibi kiza gusamaza abarundi kugira ngo ntibashira amaso ku kindi kibi gikomeye cyane ngiba iriko irakora. Tugarutse ku nkuru twabagajije ko ku munsi w'ejo aya makamyo yavuye mu Koni yahavuye ahura namwe yahora Bujumbura na Gitega, maze yose ahagarara ku mutumba wa Kinazi usanzwe uri imbere gato yo gushika Ikobero. Ayo makamyo yose yatonze kwibarabara, abariko barava Ikobero canke abariko barajayo baza barabona izo kamyo zo aho zihagaze, zose zuzuye amakontenere y'ibigwanisho byari byaje byitwa ko ari vy'u Burundi none vyasubijwe muri Tanzania ku ruyeri rwinshi. Benshi bati kubera imodoka zari zihagazaho kugira izo kamyo zijabuke muri Tanzania vyasaba ko haboneka abasirikare ba Tanzania baza kuziherekeza gushika ku kivuko ca Tanga. Ubu rero zababonye abasirikare baraziherekeje gushika ku kivuko ca Tanga muri ico gihugu ca Tanzania. Abanyagihugu bakuru umutumba wa Kinazi barimwo bakurikirana amakuru y'ivyo bikamyo, benshi bavuze ko ari amakamyo apakiye cyane kandi ashobora kuba yuzuye ibigwanisho nk'uko mu kiganiro cyaremeshejwe n'ishiramwe Fokodirana na Gateka Kazina mu Rongo ya Pacifique Ninahazwe ryabitangaje mu kiganiro cyaremeshejwe ku munsi w'Imana uheze, aho Petero Karaveri Mbonimana yari umutumire bavuga kwiturizwa ry'ikambi yabaze i Bujumbura. Benshi bati rero ibi bigwanisho bishobora kuba ari ibigwanisho bihabwa imwe mu mihari yitwaje ibigwanisho. Ni mugihe kandi hari amakuru avuga yuko hari n'abasirikare bari gutozwa mu ibanga rikomeye cyane hariya mu Ruyigi kugira ngo bitegure intambara yo biri kwirategurwa kuri kimwe mu bihugu twegeranye canke se mu bihugu duhana imbibe. Ico twamenya ni ko ayo makuru yizewe gusa, kandi akaba hari inkuru ziva mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'Ububirigi zoba zatangaje ko ari bamwe mu banyepolitike batandukanye binjira b'igihugu cy'u Burundi binjira muri ubwo buserukizi bakagira bimwe baganira n'abakora muri ubwo buserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'Ububirigi. Abo kandi nabo ngo nta bandi harimwo abo mu nzego z'umutekano ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu kimwe kibanyi twegeranye tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere. Sivyo gusa kandi kuko hari byinshi byagiye biravugwa mu gisata ca politike mbere benshi nibanatahura ico bisigura. Gusa muri kano kanya reka tubageze ko imwe mu nkuru twabashije gutohoza ko mu ndinganizo y'akataraboneka y'urugamba rw'umuhari Forebu, umukuru wawo Hussein Najab yarakoze ibitangaza gushika amakunga mukurira inkofero kubw'ingabirano yiwe y'ubwenge, ubutwari n'ubwitonzi no kudakumirana vyatumye umuhari CNDD-FDD dukomera gusumba iyindi mihari ku rubuga rw'intambara, kuko iyindi mihari yari yubakiye ku macakubiri y'ibi canke biriya. Vyatumye kandi utsinda amatora ku rubuga rwa politiki, usindi n'imigambwe yahora yibwira ko ikomeye ifise ubutegetsi mu minwe itsindwa kubera umwuka mubi w'amacakubiri.
Gicatumye CNDD-FDD ya Hussein Rajab iba iya mbere ku rubuga rw'intambara no ku rubuga rwa politike nuko Rajab n'abamufasha ibikorwa bakoze ku buryo uwo muhari udaharanira ineza y'ubwoko runaka, ni umuhari waharanira ineza y'abarundi bose, kubera ko muri CNDD-FDD bari bamuzi ko atihanganira ugendera ku macakubiri ayo ariyo yose. Abari barinjiye muri uwo muhari bagihema akuka ko mugera barabinyegeza cyane kurya umwana yiga kunywa itaba binyegeza abavyeyi biwe. Nico cyatumye amakungu ashigikira uwo muhari, kuko abarundi bo mu moko yose, intara zose n'amadini yose baragiye hamwe mu kusigurira amahanga. Gushika amakungu rero abona ko ari wo ukwiye gufatwa mu mugongo kubwo kunywanisha abarundi bari baragabuyemwe imigwi. Ubwo buhinga bwo kubaka umuhari uharanira ineza y'abarundi bose niyo turufu Hussein Rajab yakoresha nk'intare y'urugamba mu kubaka umuhari Forebu wakomeye mu kanya isase mu Burundi no mu makungu. Uwo muhari ntiwakomejwe n'ubwiza bw'izina ryawo, ahubwo abarundi n'amakungu bamaze kumva ko Rajab wawo ko ari kumwe yakora ibitangaza muri CNDD-FDD ntibakebagujwe mu kushigikira, kuko bari basanzwe bazi ubutwari bwiwe. Ngo umunsi umwe Hussein Rajab yavuze ati mu by'ukuri Petero Buyoya ni incabwenge, yaba njewe nawe dufise intumbero imwe yo kubaka igihugu, abarundi ntarindi juru bosubiriye gusaba Imana kuko Uburundi bwobaye bubakwiye. Ikibabaje nuko Buyoya politike yiwe yo gutwara yubakiye ku kugabura abarundi mu migwi nkuko yavyigishijwe n'abanyamahanga bama bagabura abanyafrika kugira ngo babasahure. Kuba Petero Buyoya atari umwubatsi w'igihugu ngo ntawe bidaya, kuko inshuro zibiri zose yatwaye igihugu nta bikorwa vyo kubaka igihugu vyigeze bimuranga, uretse ko umuzo we wamyurangwa n'amagorwa ku gihugu. Igihe Buyoya yatembagaza umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza afatwa nk'umwubatsi w'intwari w'iterambere ry'u Burundi, yavuga ko ashaka guhindura ibintu. Ariko yatumye iryo terambere rica rihagarara, hatangura injyane z'amoko kubibuka ivyantega marangara. Uyu ngo yahenze abarundi ko ashaka kuzana ubumwe bw'abarundi mu mwaka w'1991, ariko niwe yabaye kwisonga mu gutegura ububisha bwatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'1993 butuma abarundi basubira mu njyane z'amoko kubera yari yatsinzwe mu matora yanka gutakaza ubutegetsi. Mwibuke ko uwo Petero Buyoya yamye ahenda abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi ko ari we mwami wabo, ko agwanira ineza yabo, ariko niwe yabarerekeye baragandagurwa buhonya bwoko mu mwaka w'1993. Uyu ngo yaranse kubatabara, kandi ari we yategeka igisirikare n'izindi nzego z'umutekano z'igihugu, kuko yari yateguye kubatanga ko ikimaze kugira ashike ku ntumbero ziwe. Uwo Petero Buyoya nyene niwe yahenze abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi kugira bashinge umuhari w'urwaruka rwitwa Sanze Sheke kugira rwisiga amaraso y'abarundi bene wabo, arwicira kazoza keza mu kubatesha amashuri. Abari incabwenge bahinduka abicanyi rutura, bituma ubwo bwoko bwahoze buhabwa iteka bwambara ibara. Ntiyagarukiraho, uwo Buyoya nyene niwe yahavuye atanga itegeko ryahekuye abavyeyi bari barahenzwe batanga abana babo baja muri Sanze Sheke. Urwo rwaruka rwaragandaguwe n'inzego z'igihugu rwagirijwe ko rwataye umurongo, kandi ari bo bari barwigishije ubunyamaswa. Ngo Petero Buyoya nyene niwe yahanuye Petero mugenzi we nk'umuhanuzi we mukuru umukenyero wo kuryanisha abarundi biciye mu bwicanyi bw'abatu bwagira bukoregwe abo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'2015 nk'uko vyakozwe mu mwaka w'1993. Nkurunziza yahanuye ko agira arambire ku butegetsi bisaba ko abarundi basubiranamwo, hanyuma agahindukira akaba ari waza guhiga umuti w'izo njyane. Muri izo mpanuro zahawe Nkurunziza bamweretse ko ubwo bwicanyi butokorwa n'inzego z'umutekano, ahubwo vyokorwa n'umugwi w'urwaruka rw'imbonera kure kugira ngo bigire ishusho y'injyane z'abanyagihugu kumwe vyakorwa na Sanze Sheke. Kugira ngo ntibizomenyekane, urwo rwaruka rwagiye kwigishirizwa ubwo munyamaswa mu gihugu ca Kongo, bwigishwa amacakubiri n'abanyamacakubiri bakomeye bo muri FDLR. Kumwe twababwira ko Forebu yaza yaramaze gufata igihugu, ikaba ariyo yari isigaye imeze nk'urwego rujejwe umutekano w'igihugu, haba mu gihugu hagati canke inyuma yacu. Indongozi zaho zarahakanye ko iryo bara ritorwa mu Burundi. Buyoya yari hanuye Nkurunziza ko ivyo bitero bizokorwa mu makaritiyo mu gisagara ca Bujumbura agwiremwe abatutsi, ariko kugira ntibize bimenyekane ko bahowe ubwoko, ngo vyari kuvuga ko bahowe kuba ari bo biyamirije ikiringo ca gatatu kurusha abandi. Muri urwo rugeri rero Buyoya yari yateguye ko azoca aronka ico ahera ko mu gusubira guhenda abatutsi kugira ngo bongere bamwizere bamushigikire kugira abakure ko ubutegetsi bw'abahutu
ngo bwabamariye ababo gutya makungu nayo ace amushigikira kare washoboye guhagarika izo njyane. Muri make abanyabwenge muri politike bari bamaze kubona ko Nkurunziza ari igikinisha atabwenge bwa politike afise, baca bamugira igikoresho bazosambuza CNDD-FDD n'ubutegetsi bwayo, bamuhenze ko bariko bamufasha guhiga no kugwanya Hussein Rajab kuko arigo ruvyino yatahura cane. Nk'inaribonye muri politike, Hussein Rajab yaciye yegeranya intwazangabo zo hejuru zo mu muhari Forebu zo mu bwoko bw'abatutsi zari zisanzwe ziri mu nzego z'umutekano mu gihugu, arabereka uko Wabuyoya na Nkurunziza wiwe bagira babahekure. Aca abasaba ko boja gusigurira abatutsi bene wabo ko batemeye gukanura bagira abahonywe nk'abana b'imbeba. Uko gutuma abatutsi ku batutsi bene wabo, Rajab ngo yabikoze kuko yarazi ko benshi muri bo bakungatajwe n'umugera w'amacakubiri y'ubwoko, intara n'amadini ari we babwiye batari kuvyemera gushika biboneye ko. Icagoye gutahura benshi mu batutsi rero nukungene umuhutu Hussein Rajab yabipfurize neza kurusha Buyoya basangiye ubwoko, ariko abatari bake baratevye barabitahura. Nubwo hari abahakanye burundu ko badashobora kwemera urukizo rwo rwose ruzananye mu minwe y'umuhutu mu Isilamu, naho boba bari ku mfiro, hariho abandi batahuye baremera ubwo butumwa. Tubibutse ko mu mwaka w'1993 Buyoya atigeze aburira abatutsi kugira bitegure kwigwanako mu gihe inzego z'umutekano zari zibizi ko bamwe mu bahutu bashobora kwiha inkumbi. No mu mwaka w'2015 rero Wabuyoya nyene ntaco yigeze ababwira kuko ihonywa ryabo ngo yari intumbero yiwe. Ariko mwibuke ko mu mwaka w'1993 umuryango wa Fundi Rajab wa Hussein Rajab wari ufise abana bari mu nzego z'umugambwe Forodebu waraburiye abatutsi batari bake ko bwicinye bwari ko burategurwa na bamwe mu bahutu. No mu mwaka w'2015 rero ngo Hussein Rajab yarasubiriye arababurira. Urwenge Nkurunziza nabo yabakoresheje rwo gutegura urwaruka rw'abahutu ngo ruzohonya abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi nirwo muri Forebo baciye bakoresha, begeranya urwaruka rwo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo nabo baje kwigishwa ivya gisirikare kugira bazoshobore gukingira izakaritsiye zabo. Nk'uko urwo rwaruka rw'abahutu rwari rwateguwe na Nkurunziza nabo yarwigishirijwe inyuma y'igihugu kugira ntihagire ababimenya, niko Hussein Rajab yateguye urwo rwaruka rw'abatutsi rujanwa kwigishwa ivya gisirikare hanze y'igihugu muri kimwe mu bihugu bibanye kugira ntihagire ubimenya. Urwaruka rw'abahutu rwa Nkurunziza nabo yarwigishwa na FDLR kugira bereke ko bagandagura abatutsi ubunyamaswa. Urwaruka rw'abatutsi narwo iyo rwari rwigishwa n'abanyamahanga bahoze bigisha igisirikare cy'u Burundi ibijanye no gucungera umutekano. Inyigisho zimaze guhera rero ngo Hussein Rajab ubwe nk'umukuru wa Forebu niwe yagiye gushikiriza ijambo rw'urwaruka rwari rumaze kuba ingabo zibushitse. Yababwiye ko bagira basubizwe mu Burundi baje gucungera umutekano w'abavyeyi babo bene wabo bashiki babo n'ababanyi babo kugira ngo inkozi z'ikibi zateguwe ntizibagirire nabi. Bamwe muri urwo rwaruka barashikirije amakenga bari bafise kuko bamwe muri bo bari bazi ko bigishijwe vya gisirikare kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko basiguriye ko abo muri CNDD-FDD bose ari inkozi z'ikibi. Niho Hussein Rajab yabahumura amaso arabibutsa ko we atari wo muri CNDD-FDD bisanzwe, ahubwo ari we muvyeyi wa CNDD-FDD mugabo ari we ariko arabafasha kwitabara kuba ariko barakoresha ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kubagirira nabi. Bice bituma rero batahura ko bari barahenzwe. Nkuko bibandanya bivugwa, yabwiye ko bazoba bajejwe gucungera umutekano w'amakaritsiye yabo gusa, ivyo guhindura ibintu mu gihugu ngari gikorwa ca Forebu nkuko bo ubwabo babibwiwe. Kukijanye n'ingene bazosubira mu gihugu kandi bizwi ko bagiye mu mihari igwanya ubutegetsi, Hussein Rajab yarabahumurije ko inzego zose zijejwe umutekano mu Burundi zegukira Forebu nayo akaba ari wayirongoye, rero ko ataco bazoba kuko ari we yabiteguye neza. Kandi ibikoresho vya gisirikare vyose bazokenera inzego z'umutekano nyene arizo zizobibaha kuko niyo Forebu. Urwaruka mu gutahanwa mu Burundi vyaciye mu mugambi wo guhungura impunzi, nabo baziramwo babona gusubira mu miryango yabo. Kuko kwerekana icizere amakungu yari yagiriye urwo rugamba rw'iteka ngo rwa Forebu, ibikoresho vya gisirikare vyari bigenewe urwo rwaruka vyinjijwe mu gihugu bizanywe n'imiduga y'amashiramwe mpuzamakungu akomeye ku isi no mu Burundi kubera ko iyo miduga isanzwe idasakwa. Mu gihe bizwi ko iyo miduga rero itigera yemerera kunguruza ujejwe umutekano afise umuheto, ariko kubw'icizere gikomeye ngo bari bafise gahubwo nyamiheto nyene kizira kigendera muri ivyo biduga niyo nyabona baseha ku bwinshi.
umunsi umwe harabaye ikibazo kitari coroshe. Hari abamenye ibanga inkuru z'uko ari imodoka y'ishiramwe mpuzamakungu rikomeye ku isi rikora mu Burundi yoba ipaka ibigwanisho zarashikiriye akagwi ka Nkurunziza. Iyo modoka irafatwa n'igipolisi n'iperereza. Nkurunziza yarajeje kuronka icemezo simusiga ko hariho abanyamahanga bashaka kumutembagaza ku butegetsi kugira caronka uko abirukana. Vyarateye ubwoba aho muri iryo shiramwe mpuzamakungu kuko vyace bicafuza ishusho yaryo ku isi. Abo mwiperereza nabo mu gipolisi batumwe na Nkurunziza baravyuye umugara k'imodoka itegerezwa gusakwa, aho mu gisirikare barungitswe na Hussein Rajab ku izina rya Forebu nabo bararahira ko imodoka idashobora gusakwa. Uwagendesha iyo modoka yari yahungishijwe asiga imodoka yugaye. Abo basirikare b'igihugu bavuga ko iyo modoka itotsa ko gushika habonetse abategetsi b'iryo shiramwe mpuzamakungu bakayugurura bakabivyabona ko ivyo bigwanisho bifatiwe mu muduga wabo. Impari zarabaye ndende gushika mu masaha y'ijoro, niho mu burongozi bw'igipolisi n'ubwo mwiperereza bategeka babo ko bakinjura iyo modoka igasigara icunzwe n'igisirikare cy'igihugu ikazosa kwa bukeye. Mu gaturuturu bamwe bari barungitswe na Nkurunziza baraje bazananye n'abategetsi bo muri rya shiramwe kugira bugurure wa muduga usakwe. Barasatse barabura n'igikwasho. Nkurunziza arahamaramarira kubona yubaka guhonyanga amategeko mpuzamakungu ajanye no kutavogera ubuserukizi bw'ibihugu canke amashira hamwe mpuzamakungu. Ifatwa ry'iyo modokari yari yuzuye ibigwanisho kandi karyo Hussein Rajab yararonse ko kwereka amakungu k'igihugu ari wagifise mu minwe kuko kuba bitashobotse kwisakwa igifatwa kandi byategetswe na Nkurunziza yitwa kari warongoye igihugu ngo vyerekana ko atajambo ngo arafise imbere ya Hussein Rajab. Muri rya joro abasirikare bari bacunze ya modoka, abategetsi bari yashiramwe mpuzamakungu baragiye gutorwa mu ibanga baraza kuyugurura ibikoresho byose vyarimwo bikurwayo. Hussein Rajab yereka amakungu ko uwumushigikiye atigera amaramara. Ijanye no gucungera zakaritse zigwiremwe abatutsi, ibintu vyari biteguye neza hisunzwe ko urwaruka rwakorana n'abajejwe umutekano. Urwaruka wari umahari wigenga ariko wavyawe na Forebu. Ku murango bamwe muri urwo rwaruka birirwa mu bikorwa vyabo vya misi yose, mwijoro bagahinduka abajejwe umutekano. Mu bucagucagu abajejwe umutekano ngo rero baca baza kwegeranya vya bikoresho vya gisirikare bakaja kubibabikira, bugorovye bakabibagarukanira. Abajejwe umutekano nyene nibo bafashe urwo rwaruka mu kubaha amakuru biciye ku murongo bari barahanye hakoreshejwe radio za gisirikare, bakababwira ko aho ya misore ya Nkurunziza iza guca ishaka gutera za quartier bakabatangayo. Ubwo buhinga bwo kwigwanira rero kwababa muri za quartier bwarayobeye Nkurunziza nabuyo kuko batatahura ingene bitari ko birakunda ko umugambi wabo uja mu ngiro. Bimaze kumenyekana ko ari Hussein Rajab yabiteguye, nabo baciye biga uko bamusambuza. Buyoya yaciye aca ku ndongo zimwe z'imigambwe yari ihurikiyemwe na rwaruka, ariko ko Hussein Rajab yabahinze ngari kakingira abatutsi ahubwo ashaka kwigarurira rwaruka. Abo nkure kuri ya migambwe bahoramwo abagira abayoboke biwe gutyo nashaka kwitoza bose bazotorewe na CNDD FDD yiwe. Mu kubereka ko arivyo uyo yababwiye ko bogerageza bagaha amategeko rwaruka nk'abanywanyi b'imigambwe yabo barabe ko bayakurikiza. Abanyepolitike baragaragaje rero rwa amategeko rwaruka ruranka kuyakurikiza, bisheke ivyo bakora bijanye n'urugamba bahabwa amategeko na kizigenza wa Forebu. Abanyepolitike bamaze kugwa mu mutego wa Buyoya yaciye abereka ko bakwiye ko nkuru rwaruka kuri Hussein Rajab kugira ngo abari bo ruyoboka. Haciye hakoreshwa urwaruka rwakonga twaje n'amacakubiri rutumwe gusigurira abandi badakwiye gusubira kumvira Hussein Rajab nk'umutu kuko atanarimwe abatutsi biyemera bigeze baba abayoboke b'umuhutu. Aha Buyoya yaberetse ko Rajab ari umutekamutwe akomeye, yabahenze ko bakwiye kugwana n'urundi rwaruka rwateguwe n'ubutegetsi aho kugwanya CNDD FDD yashizeho ubwo rwaruka. Abereka ko abajejwe umutekano bose abayoboka ubutegetsi bwa CNDD FDD ari bo bansi bo kugwanya cane abo bita bo muri Forebu, kuko atarajab nta Nkurunziza bose ni CNDD FDD, kandi intumbero yabo no gusenyura CNDD FDD n'ufise ahuriye nawe wese, maze bagarukana intwaro yabo ibahisha iteka bakwiye nk'abamye batwara igihugu. Bari amaze bati inyosha mbi ingana umurozi. Urwaruka ntirwamenye ko Buyoya yahejeje kubimbira icobo akabahamba babona. Buyoya yabikoze gutya azi neza ko ubutegetsi bwa Nkurunziza bwari ko burategura igitero simusiga kuri za quartier zari zigwiremwo bene wabo. Yashaka ko uwo munsi ugera rwaruka rutacumvira amategeko ya Forebu. Vyatangwe rwaruka rwanka gusubiza vya bikoresho vya gisirikare abajejwe umutekano kugira baje kubibabikira, bavuga ko nabo ari ingabo mu zindi bazovyibikira.
aho abajejwe umutekano babwiye gucungera bakanga kujayo. Rimwe na rimwe urwaruka rukarasa abajejwe umutekano nyene bene gukorana nabo. Umunsi nkuru nzari yarateguye ko mu bucagucagu bwawo azotera zakaritsiye mu ijoro ry'uwo munsi niho Forebu yagaba igitero ku makambi yari ahaye indaro rwaruka rw'imbonera kure rwari gutera zakaritsiye. Benshi muri zo sore barasize ubuzima, ibigwanisho bitari bike birasahugwa ico gihe muri iryo joro. Ikindi gice cy'inkuru tukazokibandanya kuko iyi ngi kandi ari n'inkuru yashizwe habona n'urubuga Ejo Heza rutangaza zimwe mu nkuru za politiko. Sende subscribe canke sabone ni butarafyenda kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi babo bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ho ba muri politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino. N'umuhoza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.